Kaze muri Amakuru Ategekanya Ikirere cyo kuri wa mbere Igenekerezo rya 31 Ntwarante mwaka wa 2025. Mu gitondo hitezwe ikirere kirimwo ibicu byinshi mu ntara za Rutana, Mwaro, Gitega na Muramvya. Mu zintara zisigaye z'igihugu hitezwe imvura mu ntara nyinshi, hakadocamwe ibihe by'izuba uretse intara za Rumonge, Bururi na Makamba. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara ya Ngozi, ariko byo biko dogere Celsius 13. Ku muhingamo naho haritezwe imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu, nahazo bashushe gusumba handi akaba ari mu ntara ya Bujumbura, ariko byo biko dogere Celsius 29. Mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11 zirenga iminota 40 rirenge igihe cy'isaha 11 n'iminota 58 z'umugoroba. Hano rero ni hagarukira Amakuru Ategekanya Ikirere matubingu ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Makoresha kuyakurikirana Alice Ningabira. Ijene ko ndabashikiriye.